naho yeme irimwo namwe muri abarundi muri ngaha muri bamwe navuga murambabarira nagumye mbona umenga namwe murimwo kuko turi kumwe mu muryango namwe turabakengurukira cyane ko ngene mwitwararika abarundi bakorera mu mahanga kandi tugakenguruka ko turiko dukorana neza cyane mu gihugu cyacu namwe nimugira amahoro aho abene gihugu barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu bafata akaruhuko ko gusubira iyo bataye uruzogi mvuge ngo bataye uruzogi mwarutaye cyangwa mwararubitse iyo bababikiye uruzogi kugira ngo hambavu yo kuramutsa inshuti n'imiryango mwicarane n'abandi barundi muyage ivy'igihugu ndetse na mwebwe muronke akajya ko gutanga intererano mu iterambere murahurire abarundi ku byo mwavomye iyo muri mu mahanga wa wundi ati nta kaburimbo ivyo vyose bishoboka kubera amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu cacu ikituraje shingubu kikaba ari iterambere ry'igihugu ubu twese twaramaze kuvyumva kumwe turi mu runani ku rugamba rwo kurwanya ubukene kandi n'urugamba rworoshe mugabo rugumye kuko rudahera mu munsi umwe n'urugamba wamako kuko icivugo rero twahariye iyi ndwi kivuga ngo abarundi dukorera mu mahanga dusenyere ku mugozi umwe duteze imbere uburimyi dukingire n'ibidukikije iki civugo kirahimbaye kuko twashimye yuko tugisangira twese kuko uyu mwaka twagize umwitwarariko wacu mu guteza imbere igisata cy'uburimyi ico naco kikaba kiri muri rya hangiro ndongozi mu iterambere ry'Uburundi umunwa wose uronke ico ufungura umufuko uronke amahera tukibitangura abantu babifata nk'ibijandijandi ariko ubu inkuru yarabaye impamo kuko abarimyi baramaze kubona ico bunguka kuko mbere n'ibigori mu mwaka uheze byari biri ku ipete ritoyi ryitwa sisa senkani none ubu byaduze ngira ngo bisigaye vyitwa wisa murumva ko byaduze ipete ndibuka inzara yaduteye mu mwaka w'2007 abanyamisiri nibo ba mbere batuzaniye indya kandi ari twebwe tubarungikira amazi bo baba mu bugaragwa murumva ko twaciye tuba kamenyo murumva yuko iyo udakora baguha gendo rimwe iyo rero iyo nkebutso twebwe abarundi twarayumvise duca tuja ku kivi arico gituma namwe turiko tubatera kamo ngo muze dusangire ikivi kanatsinda ni mwebwe mwarabanye n'abanyamahanga kuko muri nkaka kanyoni bava bakanyoni katagurutse nikamenye yo bweze mwarabonye iyo ubwenge bwo kurima kijambere buri kwifuza ko rero mu buturahurirako nico gituma twavuze uyu mugambi rero muri iyo nzira hariho muri mwebwe abaduhaye akarorero nico gituma dushimira cyane cyane muri mwebwe abarundi ba mu mahanga ariko bamaze gutangura kuzana imitahe yabo mu gisata c'uburimyi jewe nyene ubwanje narabaye icabona c'abarundi bamwe bamaze kwinjira mu vy'uburimyi narabonye umurundi yatashe acaza kudufasha mu mugambi wo kugwiza imbuto z'ikiraya uwo naramubonye mu ntara ya Bururi
kandi ubuhoho kubera azi n'ibiraya by'ubwoko bwiza aheruka kuzana ibiraya yakuye muri Hollande ngo arabe yuko bikunda kandi byagenze neza. Murumva yuko nk'uwo ni umurundi yagiye gusoma ubwenge arabuzana. Narabonye kandi umurundi yaje ava muri Canada atakiri kimuza yavuze ati ndagiye guteza imbere igitegwa c'itomate. Yaraje arabimbwira mbere je njavuga nti niba bufise akabirya ngo tubikorere hamwe turabe twimenyereze. Izo tomate ndazimbuye abantu bose baratangaye kuko narimye imetero zitarenga 6 ku 12 muhagushika ubumaze kwimbura itoni irenga kandi sindimbura ibice 50 kwijana ku metero 3 ku 12. Hamwe rero tuvuga ngo Burundi ni butoyi, Imana yabugize butoyi mu gici bwagura imbere muri bwo mu mutima wabwo buca buraguka. Kumwe kwa bamutama yakwiza imyaka 100 bakavuga ngo urashaje, acavuga ngo shaje nyuma mugabo ndumujene imbere mu mutima. None Burundi nabwo ntagiye uzosaba kuvuga ko bwonze ari butoyi, ahubwo habuze ubuhinga. Umunsi umwe twayaze n'umunyisirayeli yari yaje kundaba azambwira ko Uburundi busa na Israeli, ndetse murazi ko turamukanya kumwe shalom shalom atuvuga tutamahoro. Hanyuma acambwira ati erega Uburundi burya bungana na Israeli, sinumva igituma mwe mudatunze nka Israeli. Ati twebwe turi mu bugaragwa namwe muri mu mazi, hanyuma ubunini bwanyu n'ubunini bwa Israeli n'abantu babamwo turavye Uburundi burangana na Israeli kuko bobo ni kilometero kwadrato 26,000 bakagira abantu miliyoni 9, natwe tukaba kilometero kwadrato 28,000 bibura dukeyi tugaca tugira abantu babawe miliyoni 12. Ucabumva ko Israeli n'Uburundi bingana. Mugacambwira ati nariko twe turi mu bugaragwa mukaba tugashora hanze ivyo kurya. Narimwe vyabananiye. Mbere rero nagira ndabwire ko yaciye agenda kutuvugira baraduha n'abahinga 3 baja kwiga uburimyi muri Israeli. Mugabe ico ntobabesha sindaja kuraba ko hari ico baratwungura. Bazozabona umunsi umwe ndabaryamira ndabwira nyereka kuko twarugitse abasanzwe ari ndongozi mu by'uburimyi. Umunsi umwe rero nzogenda nti inguja kunyereka. Hanyuma rero nsanze baraduhenze, amahera twabatangiye bagenda bazoca bayadusubitsa nta yindi nzira. Ubu nta vyagusa bikiriho. Ubundi murundi niboneye narabonye wavuye muri Swiss araza aravuga ati itongo iwacu dufise atongo ato yerekana igurira itongo ntangura uburimyi n'ubworozi. Nawe nyene narabonye ko afise ishaka. Ndamaze kubona ubundi murundi yaje kugwiza igitegwa c'ingano burya bwoko buvamwo imikate, mugabo nta ngano zitava mu mikate ntibazabahende kuko ubu tugira duhingure neza n'ifu y'imyumbati kugira ngo tuyikoremwo imikate. None izo ngano zitova mu mukate nizahe? Twasanze n'ifu y'imyumbati iva mu mukate. Narabonye kandi n'abandi batanguye amahinguriro nko mu Cibitoki hariyo uzokora watanguye umugambi wo gukora umutobe uvuye mu vyamwa. Narabonye nk'uwavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu Rumonge yagize ikigo cyo kugwirizamwo ibibuguru vy'ingurube kugira ngo abiha amakoperative. Uva mu misi iza tuzoba dutanga kubaka. Noneho mbere hari n'uwaciye nawe yavuye hanze nyene ariko yubaka aho ku ibagiro rya kijambere. Murumva aragira mvuge nti mu misi iza tuzokubaka abatware kugira ngo turonye ingene tubaga ivyo bitungwa. Murumva abo nabo hanze. Hari n'uwundi nabonye yagize iyorero ry'inkoko Igitega yavuye na muri Canada, ndetse muri Canada hariho n'uwundi yagize iyororero hariya mu Kajaga.
twarabonye kandi nimuramvye hariho undi ariko aragira iyororero nyene rizotanga imiswi n'ibibuguru vy'ingurube imuramvya. Narabonye n'uwundi murundi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika yaje gufasha amakoperative mu kurima igiterwa c'ikizinu, kandi ubu baramuririmba muri ayo makoperative, asigaye umenga niwe muvyeyi wabo. Ndetse wewe narabonye n'ibindi akora, aho arondera abaza gufasha kugira ngo baha amazi abene gihugu, gasanga bararosa amazi meza basanze ku mitumbi wabo. Turamaze kubona naho Ingozi nyene hariho uwavuye mu mahanga ariko arubaka ihinguriro ry'ivyo kurya vy'ibitungwa hajya ku masanganzira. Murumva yuko hariho abamaze gukanura. Aho ngiye mu gisata c'uburimyi, singiye mu vy'amagara y'abantu, turabona yuko hariho abarundi batanguye kuzana imitahe yabo mu bisata bitandukanye. None rero twebwe murumva hambere tugwaye ni munda, ico gituma duca tuvuga tuti ingufu za mbere tuzishire tureke gusoma kandi tubishoboye. Ariko twokwikeza musanze tugeze kure, kuko uravye ingorane ibihugu vyinshi vyo muri Afrika bifise kubera ijyangwano yo muri Ukraine. Uravye mu Burundi babajije yanga Imana yari yababwiye kumwe, yabwira Yozefu mu Misiri ati babwire yuko hari ikigoyi kizotera. Abarundi bari barimenyereye akantu bita ngo kurya gatoke. Mu gitondo umukate bawumviye nyago n'abana barya imikate n'abandi bavuga ngo kurya gatoke. Murumva yuko abarundi bamaze gutahura gufungura ivyo nyene biyimburira. Nico gituma rero tubashimira abamaze gufata ingendo yo gukora. Ndabashimiye cyane, kandi ndashimira abarundi babandanya kwerekana urukundo bafitiye igihugu cyabibarutse mu kudusangiza ubwenge barahuye mu mahanga mu bisata bitandukanye. Abeshi hariho abarundi bahejeje amashure baca baragaruka baraza baradufasha, naho twabona abanyamahanga babakeneye. Hariho abaje ubu barakorera muri za kaminuza. Hariho n'abandi barundi ntoreka kuvuga batwubakiye ibitaro hivuriza abahora baja kwivuriza hanze. Ubu rero abo bose ndabashimira, shimira n'abandi barundi baguma batwungura ubwenge. Iyo ndiko ndabivuga hari ikintu gitangaje cyane, kuko abarundi basigaye arabahanuzi mu nzego z'igihugu. Jewe ku bwanje nyene ndamaze kubona abarundi bitwararika bakabona ingorane ziri mu Burundi, bakavuga bati uwogira uku ntivyokunda. Hariho abanyabwenge dufise nkare wose Ndikumana aba muri leta zunze ubumwe za Amerika, ahora afata umwanya akagira icigwa ku bijanye n'ubutunzi n'iterambere ku Burundi akabindungikira, kandi nkabona ko bigize akamaro turiko tubikorerako. Hariho nk'uwitwa Janvier Nkurunziza, hariho uwitwa Olivier Buyoya, hariho nka Fred Ngoga, bafata bakandika neza bakangirira note nk'uko ari abakoseye turi kumwe ngaha, bakandungikira, ahubwo nkazasanga bariko bakora kurusha n'abakoseye baje turi kumwe kandi bo badahembwa. Murumva yuko ari umutima ukomeye wo gukunda igihugu, kandi ivyo biraha intege n'ibinebwe vyari biri ngaha, kuko acavuga ati ndushwe n'uri muri Amerika guhanura umukuru w'igihugu. Hariho n'abatangaye bumvise nk'uyu Olivier Buyoya ashobora kundugikira note, kandi ugasanga ni note ngira akamaro kuko ntibamuheruka, mbere benshi ntibanamuzi no mu maso. Rero abarundi ubu ndabona yuko hari ikiriko kirahinduka. Ibi ndabivuga kugira ngo mwumve ico mugiye kutumarira.
so kuza gusa ngo mwaca mu manama ngo twumvirije umukuru w'igihugu ngo twumvirije ivyo bagiye baratubwira. Oya, turiko tubabwira inzira tugiye gufata, kuko ibihugu vyinshi vyo kw'isi bitezwa imbere n'abagiye kurahura ubwo bwenge ahandi, bakavuga bati ahandi bigenda uko, mwe ntimwobigira uko. Ndabwije ukuri, nk'uwo yarimye itomate nagiye mbona n'uwuserukira ONU mu Burundi, userukira FAO, bose batonze kuza kuraba ivyo bintu kugira barabe ko tuzoca tubibandanya, kuko hari wundi yagiragira ihinguriro rero gwagiragire yarigize gitomate yari yarabuze matière première. Mwumva nk'uwo muntu yazaje ubwo bwenge, aho ubundi yoza n'ubundi akazana tugateranya twese cyogenda neza. None hari umuntu yosigura ingene aha mu Burundi tworya ikizino kivuye mu Bufaransa kandi tugikorera ngaha dushobora kucikorera? Ivyo narabigerageje kugira ngo ndabe yuko ivyo dukura hanze ngaha twovyikorera, kuko nta na kimwe kitahaba. Narimye imizabibu nsangira kunda cyane iwacu, aha hose aho Ingozi muraza iburasira bararima imizabibu bagakora umuvinyu. Amapome turarima muri iki gihugu cacu. Hariho igiterwa batari bazi ko coba mu Burundi, mile, nutwasanze yimbuka kurusha n'ingano. Nukuvuga yuko mwebwe murashobora kuza murabona ibiri hirya no hino, mukazana ubwo buhinga tukabukorera ko ngaha muri iki gihugu cacu, bihagenda neza. Rero ni muri ako kanya nciye mboneraho no kubatera kamo abatari bwahaguruke, bahaguruke bose, kuko icivugo cacu kivuga kiti turi kumwe twese birashoboka.